abari kuri FM baribaza mbega tugiye ko tuyaga kuki mbega tugiye kuba tuvugana kuki mbega bimeze gute dushimira bari kumwe natwe ku murongo wacu wa FM 92.3 ndetse kandi dushimira bari kumwe natwe kuri Facebook ni PJ Classic FM 92.3 MHz. Gucacu rero cyo kuri uno munsi kivuga kiti ni izihe ntambamyi zituma urukundo rutaramba. Mbega wowe mukunzi wa PJ Classic FM, wowe mukunzi ikiganiro cacu ca vyuka kare, mbega ni izihe ntambamyi ubona zituma urukundo rutaramba? Mbega ni ibihe biba bigatuma urwo rukundo rutaramba? Umwe wese bivanye n'ahari, bivanye n'ibyabarimo arabibona. Mbega kubwawe ushaka kwakurushe ku 67 mu busabune ugatanga intererano yawe. Mbega nibiki bituma uno munsi urukundo rw'uno munsi rutaramba? Ndetse n'ababase ba amatemonyage navuga ngo agiye atandukanye ashobora kutwandikira. Yarashaka kutwandikira. Haruitwa ni John Burundi yagize ati intambamyi nyinshi gusa nk'akarorero ingeso mbi, guhishanya no kugira urukundo ata projet. Urakoze cyane. Merci beaucoup. PJ Classic FM alo. Oui, ngaramutse neza. Ego cyane twakwiye ariye. Andi Janine myaka biga. Ego Janine, intererano yawe Janine ku ruhande rwawe n'igiki ubona canke n'igiki bibaza ko coba gituma urukundo rutaramba? Intererano yanje. Impamvu inkundo z'ubu zitaramba ndibaza no kubera kenshi baba bakundanye batizerana. Yego niyo ntererano sishama no hanura nabo bishikira bagakundana bizeranye. Ego niyo ntererano yanje sisi. Urakoze cyane. Ati naje ku ruhande rwaje biba byavuye ku kutizerana, baja mu rukundo mugabo ntibizerana. Hari witwa kuri Facebook kitwa Butoyi Fiso yagize ati ni kutizerana hagati yabo. Merci beaucoup. Asante sana ati ni kutizerana. Simone ati Ange je ndavyumva igituma urukundo rutaramba n'ubusambanyi n'ukutizerana. Merci beaucoup. Atuno musi je muri bimwe novuga ngo nk'intambamyi zituma urukundo rw'ubu rutaramba harimo ubusambanyi. Uno musi jeunesse y'uro bushangura ko guno musi nta kindi bashira imbere atari ubusambanyi ndetse ngo no kutizerana. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Witwa Bwitonzi Divin nawe nyine ati nukubeshanya gukunda umuntu hari ico mushaka ko ku nyungu zawe wenyene ingeso mbi. Merci beaucoup. PJ Classic FM alo. Udala. Uwena yuko ga telefoni kiwe kamunanira canke kamwangira. Witwa Bifest nawe ati nukutagira
ikiyago kanshi hagati yabo. Ati kimwe mu gituma inkundo z'uno musi zitaramba zitamara kabiri harimo kutagiranira ikiyago, hariyo kudahana wa mwanya wo kuyaga mbega nakiki acivira kwiki, mbega iki acumva kwiki, wowe yibaza iki? Harimo no kutaramba. Witwa Alex ati ivyo uyu munsi biragoye pe, je novuga muri make kwara amaronko n'ubukunzi bw'inda burana yago n'amaronko ndetse n'ubukunzi bw'inda akaba ari mu Burunga Makamba. Urakoze cyane. Joseph ati urukundo rw'ubu benshi bakunda bafise ico bashaka, nta rukundo ruhari. Urakoze cyane. Asante sana. DJ Classic FM, allo? Hello? Oui, mwaramutse neza. Nangura ka radio wene. Ungeze cyane kana muri ko cyane ezere. Ego cyane. Rero nawe interera yawe ni iyihe? Uvuga kuri ibyo by'inkundo. Ego. Hariho abantu bamwe usanga urukundo rufatiye ku bintu byo gusambana. Bibaye ko rero mumaze gusambana nta kibuze urukundo rudataturuka. Ego. Urakoze cyane. Kandi nasamukira no mu bantu banyu. Ebana guhera uno munsi ni wewe wacu kandi utatwakuzome guhera uno munsi. Wewe wacu uzome yubwiye cyose utatwakuye kuzoba uri mu ideni ryacu. Asante sana. Ati mugajire we dafise ikibazo nibaza, la plupart muravuga ngo nubwo busambanyi sivyo, nivyo no musi jeunesse y'uno musi urukundo rw'abantu ntumbero nkaho umenga nico gihe cabo c'ubusambanyi. Novuga ngo ubuherutse ku munsi w'Imana twari ko turabiyaga ko na coach conjugal Desire Damo atubwira no musi ko kimwe mu bituma uno musi izo nkundo bibamo harimo n'ivyuko uko guhararana baragendanye, amabanga babwirizwa kuzokora bubakanye nk'umugore n'umugabo uno musi bayahejeje bakirigaho bari abajene. Ati mbega bimwe mu bituma rero, ariko uno musi hari n'abataja muri ivyo mugano ubundi waraba urukundo ntiruravye. Mbega uno musi abaja mu nkundo bose bagenda bakurikiye ivyo bintu ko ari vyo muvuga ngo rugukurikira amaronko. Mbega uno musi abari mu nkundo bose turabe usanga aho hari ikintu PJ Classic FM, allo? Allo? Oui, mwaramutse neza. Ego ni ndatwakuya twakuye ari. Nashaka kuja mu masendesho mwana wawe. Ide? Nashaka kuja mu masendesho mwana wawe. Ushaka kuja mu masengesho? Uvuze ushaka kuja? Kuja mu masengesho mwana wawe. Oh la 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 la. Merci beaucoup ko shaka kuja mu masengesho. Ubwo mukaya turaza kwa tuguha gahunda uko bimeze nuko ubipanze. N'abandi mubandanye muzi rero zanyu turazikeneye, mbega ku bwanyu, mbega kuri uri kuradukurikirana wibaza ko ari izihe Ntambamyi zituma urukundo rutaramba? Sero naho uherereye peut-être hari n'ababaye muri ayo mahorasyon. Mbega n'igiki wabonye catuma uno musi ubwo rukundo rwanyu rutaravye, igikora cabaye nk'Intambamyi aho mwa prévoya yo muri mu rukundo la prévoya ati dushobora kuza turi kumwe nyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka 3 après ngira n'imyaka 4 mugapanga kuzobana mukaba papa et mama Imana ikabahezagira mukaronka abana. Mbega n'igiki cazibiye, mbega nizihe Ntambamyi twaba tubona zigaruka za zindi hari uwitwa Aridi avuze ati bamwe bakundanira kubiboneka ariko iyo hageze kubitaboneka baca batangura gukekana. Ndavuga wa muhungu aba yakunze ubwiza na wa mukobwa wo aba yakunze ibintu
rero umuhungu amaze kubona umukobwa inshuro zine acabona ko umukobwa ataco olala acabona ku mukobwa ko atacagishaka muri kazoza amufitiye. Urakoze cyane. Witwa Zombati mukayogoro ntiyari ati impamvu mbona ari uko abasore b'ubu tuja mu rukundo atamahera dufise abayarondeye bagahita babadutwara. Ariko aha hantu attention sinemeranya namwe. Mbega uno munsi inkundo zose zirimwo amahera, mbega uno munsi inkundo zose urwo rukundo mwibaza ko hose haba hari amahera, ntabwo ari muri izo relation hatari amahera mugabo kandi rukanaramba rukanakomera. Mbega ntabwo ari muri izo nkundo hari amahera, hari buri kimwe cyose mugani rukomere ntirubeho ntirushoboke. Ico cyose ko bidashobora kucimagine dufatiye kuca amahera mukavuga yo kumenga mushaka kwimbaza ku mahera. Uno munsi inkundo zihari zirimo ayo mahera muga hari ikintu kimwe cyose kibaho. Uno munsi urazi combien de famille canke abagabo canke abagore bangahe bari mu ngo zifise buri kimwe, bari mu ngo atana kimwe kibuzeho. Uno munsi iyo tuvuze urukundo ruramba turavuga n'urukundo rw'abubatsi kuko ruguma rurukundo, sivyo? Harabubatse mbega ko ikirabonye ugasanga bira umuntu munsi turi muri generation iteye ubwo uzobone anniversaire y'abantu bubatse ya 15 ans yose 10 ans ou 5 ans uva ati Seigneur merci, sivyo? Biragoye kuzobona kandi amageneration y'uno munsi tubona amajubile do 25 ans de mariage, biragoye, sivyo? Mbega aho ntihari buri kimwe, y'amahera ntiyarahari, bwa bwiza vyose rega birategurwa. Ubwo bwiza ushobora no gukora buri kimwe cyose son de traitement uko wifuza ko umugore wawe asa ni ubikora. Abagore bose ni beza, abagore bose ni beza. Mbega wowe umufashe gute? Mugire wa mugore wewe wifuza, sivyo? Abantu bita ngo kumabote ngo potigaye uko wifuza ko umugore wawe aba ni ubigira ni ubikora, sivyo? Uri umugabo uvuga ati je ndakunda umugore wanje asuka ibi, ndakunda umugore wanje yisiga ibi, asuku yambara uku. Mbega uri kubikorera iki? Uri kubikorera iki? Rero abantu bakwitwaza urumva ngo yamabote ubwiza bw'umugore nibwohera. Bien sûr que oui, peut-être ayo hari charge, hari ibikorwa byinshi bigiye kumufatira nko mu mama burugo, ariko urabifise mu ruhara. Umugore wanje ngo ariko aravyibuha yavyibusha, amagym ntahari, amasport ntahari, aho ushobora kugenda muri sport. Uri kubikorera iki? Sivyo? Foko tuza turaba umugore ngo amahera mbega nimba amahera rega nyiri amahera n'amahera akozwe mu guhera. Mbega wewe nk'umugore w'umunyabwenge, umugore mwiza yifuza kuba ku rugo rwiwe rwiza, mbega ayo mahera kugira gahaba kubera bavuga ngo umugore niwe inavuga ngo urugo ruba ruri mu maboko y'umugore pas totalement ariko uruhande runini. Mbega were nk'umugore kwinjira mu gihimari tubwira ngo umugore w'igifasamuza urugo rwiwe amaboko yiwe, sivyo? Mbega uri kuko kugira ngo nubwo butunzi buke buhabe buraharambe. Harabagiye mu ngo zuzuye mu guno munsi umugabo avuga ati jewe sinarongoye ndahuye n'ibibazo, sivyo? Ivyo vyose tuvyimagine. Mbega nk'umugore mwiza mu rugo uri kubikorera iki? Ivyo bihari. Mbega uri kufasha umugabo kubiziganya canke uraye kugira ngo mugesho haba bihenze muri babandi muvuga ngo duhe ivyo kurya bidukwiye umunsi? Birabaho navyo, nivyo birahari. PJ Classic FM ndo yego mwaramutse neza. Bashaka mudushemwe gisata cy'abanyana. Ebara wewe ni wacu witwa gute utuye he? Witwa gute uramajahe? Ikanenga. Sa? Ikanenga. Ikanenga. Yego. Ubaho cyane. Ati ubaho cyane. Asante sana. Merci beaucoup. Shimira n'abandi bose babandanya abatwereka ko bari kumwe natwe bari bahezagira. Witwa Zimye ya Jati oje kubwaje
ubu igituma urukundo rutaramba nuko abaja mu rukundo ubu babifata nk'imikino, bisobanura ko iyo barushe baca babivamo. Iyo mikino ni gukora ibintu byinshi muri urwo rukundo. Rero bamaze kwisanga byose byarakozwe, harabaho uguharurukana bikarangira bahebanye. Ni Zimye ndayiragije aha mu Kabondo from Lirari. Urakoze cyane Zimye. Zimye kandi witwa Alexi ati je do ma part impamvu zibituma no kutizerana kabisa nuko kwizerana nta mpamvu yotuma murabana nabi canke mutabana. Ni Alexi Rohero. Merci beaucoup Alexi, thank you so much. Witwa Simone ati mu bisanzwe n'ubukene buratuma urukundo rutaramba, kubera umukobwa iyo basavye ikintu umuhungu akakibura wakakigusaba inshuro zibiri araguheba kubera ubukene. Oh la 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 la. Ariko mbega bagiye bose canka batandukanye ko ivyo bidahari. Nababariye combien de famille no musi zari zubatse zari babanye mu mahoro, mugabo vya bindi vyari bihari, amahera abana amazu vyose bihari, mugabo inyuma y'igihe gito barahebana. Mbega bahavuye kubera ayo mahera? Mbega ya mahera numva ko yagumye, mugabo naho amahera yarahari bitakunze. C'est vrai ni kimwe mu bituma, mugabo byose biragaruka. Hari aho biri ivyo byose, mugabo urukundo wapi? Merci beaucoup. Asante sana. Witwa Timati Ange do ma part kenshi gituma ingudo z'ubu zimwe zitaramba biravana ko umuhungu n'umukobwa batizerana. Mbere bamwe baja no mu bintu batazi, bakaja mu rukundo atazi objectif afise, agapfa guhuruduka ngo ndakunze canke ndakunzwe atanumbero. Mu yandi majambo kudafata décision finale entre eux-mêmes. Merci. Ati kudafata décision ya nyuma hagati yabo canke mu vyabo. Merci beaucoup. Tuja dusoma commentaire mu bundi tuzere turaba mbega hoho nibiki bikene kugira ngo urwo rukundo rurambe, urwo rukundo kugira ngo rube ruzima. Witwa Jedi yagize ati impamvu je mbona ruko benshi ngiki gihe turi ntambire akaje, usanga umuntu umwe akunze abarega batanu bivanye n'ibyo bashakako. Iyo bibuze rero bica biba ingorane, donc kwizerana biraca tugora. Merci beaucoup. Muri iki kinavuze harimo kwa kwizerana kibuze, en plus de ça no kudahazwa n'ivyo ufise, kutaba satisfied n'ivyo urimo, sivyo? Merci beaucoup ndabakengurukire ku ntererano zanyu mwariko muratanga. Novuga ngo ku vyiviro vyanyu vyiza bidoshe bitomoye yene biba bitesa. Twamaze kumva impamvu zitandukanye
umwe wese yadupartage ku buhande bw'iwe ico yumva coba kiba nk'intambamyi canke imvo n'imvano yo gutuma inkundo z'uno musi zitaramba. Rero tugiye kuba turabira hamwe mbega naho nibiki bikenewe, nibiki dushaka dukeneye muri urwo rukundo kugira ngo urukundo rurambe, sivyo? Bivaye n'ivyivyo bigiye bitandukanye. Uno musi mu rukundo turakeneye confiance, turakeneye kwizigirana, kwizerana entre nous les deux, ku muhungu n'umukobwa, kumva ko ndamwizeye nawe aranyizeye, kuko plus tuba muri uko kwiyenketa, plus tuba muri uko kwikekana no kwama wumvise amakenga, plus rwa rukundo ruhera. Usanga wahaye umwanya munini canke icafashe umwanya munini ari ayo makenga canke uko kwibaza ibitandukanye mugahayolma bitaza kugira ico bimaze mu rukundo. Rero mu rukundo kugira ngo urukundo rurambe, urukundo rukomere, harakeneye kwizerana. Vuga ngo nimba Matayo ari gahe Bujumbura, jewe ndi Gitega, nimba Roza ari iwabo n'abantu, nawe uri Makamba, turizerana. Nimba Ndaza ari muri ibi pete twari mu ruhongera kubuze no kuri telefone amasaha 3, aha rero umutima urahungabana, ari muri ibi nabiye hoyelma sivyo arimo canari ntari iciviro co muri ivyo arimo, muga kubera kwa kutizerana ugasanga ni kibazo novuga ngo gikomeye, sivyo? Rero no musi urukundo kugira ngo rukomere harakeneye uko kwizerana. Ikindi kintu gikeneye mu rukundo gusangira ibihe, gusangira donc umwanya. Nituwe tuvuze ni kwa kwambara cyangwa kuba muri oya ni hahandi jewe ndafise ivyanje niriwe dufate ka soir canke ndi no mu kazi canke ndi no muri ibi bitandukanye, kumva ni wa muntu tubacingana, sivyo? Ni wa muntu va yuko ari hafi yanje même si tutari kumwe mu maso muyanje, ariko nimba ndi mu kazi ndi muri binabiriya. Ikibazo ca mbere gira canke ikiryoheye nta wundi muntu wa mbere umva noja kwanonsa ko nouvelle atari wa mukunzi wanje, nta wundi no partage ibihe vyanje, yaba ivyamabanje yaba ivyanyoheye, nawe akambwira ivyiwe nanje nkamubwira ivyanje, ya échange yo guhanahana dusangiye ivyo bihe. Harimo kwa kubonana n'ivyo nituvyanse, ariko kumva yuko n'umuntu mumvikana abiraryoshe iyo usanga umugore canke umugabo wawe niwe muhanuzi wawe canke umukunzi wawe niwe muhanuzi wawe, avoye gufata decision iyo ariyo yose. Décision ya mbere na mbere bavuga ati iki kintu vraiment kiri très dur, ariko canke kintu kiri très secret, ibanga muga nta wundi muntu wumva yuko utokibwira ari umuhungu mukundanye canke ari uwo mukobwa mukundanye. Uko gusangira novuga ngo ibihe, sivyo? Uwo mwanya novuga ngo wo kuyaga ku rukundo rwanyu, sivyo? Mbega murigani bimwe wa musore yatubarira ngo ntibigera bavuga nta majambo y'urukundo, nivyo sico kigira urukundo, ariko ni kimwe ni nk'umunyu. Umunyu ni autre chose, ni gitunguru canke itomati. So sitagira itomati urayigereye guciteka bucucu, mugana bucucira jamwe itomati, ariko ni kakarungo wamenga ni kari très important mugahayema hariho no gu karazana uburyohe bw'urukundo. Yamazina meza ushobora kuyabwita hanze bakayabwita, niba yabwita muri absence yawe agatima kakagenda n'umuntu asa umutima nyama n'amaraso bizogenda gute? Rero kwa kuyaga ku rukundo, mbega muri mu rukundo gusa mumenya muvugana ko mukundanye hageze ko musohoka ngo tuzosohokera, mbega muvugana ko mukundanye iyo muvuga ati ibi nabiriya gusa, ariko no ifo kwiyumwanya. Mbega urukundo rwanyu muraruyaga, mbega urukundo rwanyu muraruha vision, muraruha iyo rugana, sivyo? Même si no mushobora ko umukobwa n'umuhungu mwese muracirondeza, ariko kuba mucirondeza c'est pas une question, non. Ahubwo ni kimwe hari wakivuze ngo tuja nk'imikino, rambira ahantu umukobwa canke umuhungu bwiza, sivyo? Rambira ahantu uzi impamvu yo kuharambira, uricaye urashobora gukundana n'umuhungu urase 3 ans ou 5 ans, sivyo? Mugenze muri 5 ans mudase objectif y'urukundo rwanyu. Mbega jewe namba nahanuye abantu ba muri relation canke ube mu rukundo kanaka, wumva ko anytime canke umwanya uwari wo wose, si Dieu ahezagiye turabizi yuko Imana ivyemera. Iyo Imana itatwemeye itatupemese ntidushobora kwishoboza, twe turi incapable. Mugabo uvuga ati iyi relation ndimo Imana ihezagiye
bon noba ndi fier n'uyu muntu noba ndi proud n'uwo muntu docteur Désiré d'amour la fois passée yavuze ati banza umenye ico ushaka qui est la vraie personne wowe wifuza jewe aujourd'hui ndafise umuhungu nifuza sivyo ndafise amavaleur y'umuhungu jewe shaka c'est pas de n'importe qui noza kwakira oh yeah wapi ivyo umuntu afise sivyo bimugira umuntu wari we wifuza ashaka kose buri kimwe mugabo y'amavaleur we ugomba atayafise kandi ugasanga ni wa muntu ari capable yo guhinduka sivyo ntashobora guhinduka no kubw'ivyo banza umenye ngo mbega ahantu undi am ready kuba hano hantu ndahishimiye Imana umwanya yohenzagira no kumva ko ndi fier no kubana n'uyu muntu no kundana nawe menye ico ushaka mu rukundo wumva ati je suis décisive sivyo kandi decisive aha hantu ndi ndahari umutima wanje utekaniya nivyo ibihinduka birahinduka ibikora biragorana mugabo bahantu umve yuko uri sur nahuri ibaze no musiri kwa Matayo umutima ukubita kwa Matayo undi ugakubita kwa Yohana undi ugakubita kwa Jean Pierre ni Yohani Pierre yera uva ko nogeye ko Yohana uravyumva donc gasanga umutima wa plus umutima wa wangaza cyane plus nagwa rukundo muri wowe ubure amahitamo Pierre azoba afise imodoka Matayo afise inoti uri afise inzu uri afise iki mu gihe umutima wawe utaramenya ico ushaka réellement umutima wawe uzosanzarira mu kirere ntuzigera uruhuka donc kuvuga ngo hakaba uwo mwanya wo kugira show ukamenya ico ugomba mu buzima en plus de ça mukayaga no kugura urukundo rwanyu no faut pas kwitwa abasheri kuguhamagara bebe chéri mon amour mon bébé mon quoi mon tout mon quoi ça ne suffit pas nibihagije ariko nukumenya ngo urukundo rwacu rurafise yo gwerekeza urukundo rwacu rurafise intumbero nababwiye twebwe turapanga Imana igapanga ivyayo mugavuga ngo twe twapanze ibi sivyo ikitazotuvako nikizoduhitana kire kizova ku Mana sivyo ukaba mu rukundo muzi yo mugara n'ivyo mugomba niyo muri ko murerekeza kubera ko bavuga ngo nta bagendana bataraganye uno munsi uri permettre kuba muri relation n'umuhungu kukundana n'umuhungu imyaka 5 c'est pas un problème si kibazo menye iyo myaka 5 mwayanze ko hari iki il y a quoi après ces 5 ans là hari iki sivyo rambira ahantu zicurambiye tebera ahantu zicuhatebeye apana kubanga umve yuko turakundana nubaze tura no oya benshi rero no mu bitubizo hundo kandi zononekara ico dukene muri zo hundo urukundo rukomere nukumenya ico ugomba urukundo rwanyu mukaruha intumbero hari abantu vuga ati kugeza ubu twaramaze no guplanifera vuga ngo date ya mariage nivyo Imana nitanga ubuzima hari wapanze mariage kwizoba samedi chafa vendredi ivyo nta uvyaga kuko icima igomvye kimico ariko mube ahantu muva yuko kandi gituma wiyasura n'ahantu ubu kuba wumva ko ahantu uri niho wabwirizwa kuba uharyohererwa kundi yo kumva ngo ndakeneye ibi nifuza ibi ndafise ico shaka kugera ko niki kuko hari abantu tuzi amadate yabo yahindutse amadate ya mariage kubera iki niye nibwamenye ico akeneye mu buzima niyo arazi ico shaka niyo ari karagana yapanze ivyo mugari yari bwamenye aho yagenda menye yuja hama muyaga ivyo muhindumbera urukundo rwanyu hariho n'abantu usanga ushaka kuri pressure umuhungu mukundanye canke umukobwa mukundanye ya vyose ni bukebuke ariko igihari nukumenya ko mwese mufise intumbero imwe kandi ukamenya ngo uyu muntu turi ku ndi fier nawe ndamukunda udukwari umyaca nk'ibinabiriya hari umuntu avuga ati ndashobora guhinduka kubw'umuntu kanaka ndashobora guhebera kubw'umuntu kanaka sivyo ivyo birabaho ariko mve yuko ubwa mbere na mbere are you proud n'umuntu wawe uravyumva rero plus muzoza novuga gute murayaga plus muzovugana plus kuri ivyo byose ikindi kintu amasengesho nitwavuga ivyo byose twibagire gusenga wapi nacizere cobaho atariyo gusenga kubera ko gusenga navyo no gusengera uwo mukundanye harimo stabilité biragutuma wumva umutekano mesi yumva ko mega abandi bahinze barashushe birakaze none biruko ya urumva utekanye mana relation yacu yibemo
urukundo rwacu rubemo twebwe ivyo dusweta vyaribi turifuza ko tuzobana ni watwemerera turifuza ko tuzoba umugore n'umugabo turifuza ko tuzoba papa e mama tugasangira ubuzima bwacu gushika kumera yacu ariko uratuje imbere muri vyose ibisamaza ari vyinshi ibigoye ni vyinshi birahari sivyo ariko mugasengera hamwe sengera uwo mukundana sengera uwo mukobwa wawe abakobwa duhura n'abahungu benshi bimwe bitera ubwoba bakurondera kuko umukobwa si wadiraga pe ateshe umukobwa aradiraga rero usanga araguye no muri izo ntege ariko sengera Imana bamesenga Imana plito kubwiwe usaba Imana imushoboze umusaba Imana imuhe ku resista malgré ibizoba bizu bega birahenda basi canke biramurengeye canke bimutera n'ubwo musengere muri izo ntege umuhungu wawe musengeranyire umuhungu ahura uno munsi aracaha abahungu hari abakunda amaguru meza hari abakunda ibisusu sindeka kubivuga n'ivyo bihari hari abakunda isura hari abakunda abahungu b'inzobe bagufi barebare abirabura byose birahari ugasanga uno munsi wowe yari yibaza ko uri umukobwa afise ubwirabure bwiza kubona akaca abona hariya anyi umukobwa mwiza yirabura afise ikiniki na biriya ugasanga aho umutima ugiye kure kubera iki arakeneye gusenga birubaka nukuri ikintu cyose uzokubaka itarimo priere uriko wubakira ku musenyi anytime kiranyerera kandi icanyerera kitaguhitanye kizoguhitanitsa kitaguhitanye kizoguhitanitsa rero niyo mpamvu dukwiye gushiramo amasengesho mu mahorasyo yacu sengera uwo muntu n'umuntu ashobora kugwa mu ntege ashobora kugwa mu bimugoye mutahure no muri ibi no mu bivyitwa ntivyaye bitahuritse ntiyaramerita ariko wowe mutahure ubwo rero ndabashimire cane ku bantu bariko baratanga intererano zacu intererano zabo nako abantu bariko baraduterera ku kiyago cacu. God bless you so much. Abantu bariko badukurikirana kuri FM, bariko badukurikirana kuri Facebook, mutavuga ariko muvuga ati turi kumwe, we are together, kandi barizera yuko ivyo tuyaga biro sivyo genda bibubaka, kubera ko ndabana ibabwiye si dushobora kuzinduka 4h du matin ukavyuka ukitegura ku buryo 6h muri gaha turiko turayaguka mu muhombe w'ivyo tuko turayaga, tuba turabwira ngo wewe wataka ici wawe, fata ico gwawe ici wawe. Nizere ko rero habara bagiye batandukanye baba ariko bagenda bafashwa nibigiye bitandukanye. Imana ibahezagire. Nitwereka kogira ko atandi yo kwambara igikorwa byanyu n'ahandi yo gutuma iterambere ryanyu rirushika kure cyane atari muri PJ Classic FM, the sound of happiness. Yaragasa ufite ibikorwa byawe usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose, nzara tukwamamarize ibikorwa byawe bigere kure cyane, bivuga mu biganiro byose wifuza. Byuka kare, imbono yawe, classic sport, classic vibes, classic sport, sports zone n'izindi zigiye zitandukanye. Hano kuri PJ twaba turi muri show na show. Zana ibikorwa byatumenyekanishe, iterambere ryanyu niyo munezero wacu. Dukora miliyoni ya kabiri averi bututsi nimero 20 akura mu gisata c'ubudandaji kuri 68 910 910 68 amajana 10 amajana 910. Tudusitagazo hano ufise umutima wo gufasha, ufise umutima wo kwitanga ku bw'abandi. Ubwo rero nakanya kawe kwino wa gatandatu kuri wa gatanu gerekezo rya 2028 ruharane mu numero yo gusozera neza ukwezi kwa hari umukenyezi. Radio PJ Classic FM ijunye umunezero na Fondation Mariam bazoja gusangira umunezero no gushigikira abakenyezi bari mu ibohero rikuru rya Mpimba n'abana babo bari musi y'imyaka 3 mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi.
hakaba hakenewe ibifungurwa bibikika amavuta yo guteka amasabuni n'impuzu z'abana bari munsi y'imyaka 3. Radio PJ Classic FM na Fondation Mariam bakaba bashimira abakunzi babo babashigikira Tanganyika Alex Group Company Bubet Edim ndetse n'ubushikiranganje mu byo bujejo harimo ugushigikirana akabo rero bakaba bagatera umuntu wese yifuza gushigikira ico gikorwa ko yotubera icicaro gikuru ca Radio PJ Classic FM na Fondation Mariam canke ahamagare kuri 79 amajana 76 amajana 45 79 976 445 canke 68 910 910 ni hano kusamirizi 68 amajana 10 amajana 910 canke ukahura kuri 68 277 988 68 amajana 277 amajana 188 ikarema nziza ku bakatolika ndetse na Ramadan Karim kuba Islamu bose aho baherereye nakamo dutegwa jewe na wewe mbega urafise umutima wo gufasha fasha nawe warafashijwe fasha nawe ko nawe nuzuzo gufasha abari mu mbimba abari mu bibazo bitandukanye n'ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izotubaza ngo warandi wandavye ngo aho nari mu mbimba ati none ga mukama wowe nakubonera he we wigeze ufungirwa muri mbimba warihe rero ubwo rero ukora ntutanga ikinini canke kirengeye ariko aho uburyo bwawe bugera icimana igusho uburyo buke bwawe ico nyene gikore umutima wawe binezererewe umutima wawe Imana izo kwishurira Imana niyihemba nidukora kugira ngo Imana izonaduhe ko yaraduhaye rufatwe dufise ubuzima turashoboye rufatwe ko isanzwe ushobora gukura amajana 5 no munsi ushobora kwiriguriye ukiriga wambaye umeze neza utari mu serumu utari ku mpanda utari muri morgue ico nikindi kintu shimira Imana no muri ivyo bike iyo dufasha abandi ni mu buryo bwo gushima Imana mu buryo buboneka muri ivyo bike dufise muri ivyo bike yaduhaye ariko tukavuga ngo Seigneur nous sommes reconnaissants y'ivyo wadukoreye ubwo rero Imana ibahezagire nizera ko mubandanye mubikora ni so vendredi harageze ngira icutanze ari sabuna aragahuzu akana kariko kose mugakavuye indani mu mutima